Okay. Ni muri Be the Best B Production. Twatangiye filime murayizi neza cyane 5/5. Abasore nakubwiye naba monko filime igiye gutangiriramo murayumva basaza filime bayise nde ni Kashmar. Yes azoza ari mu bicu naje azoza ari mu bicu uture twaraderanje. Okay. Twaraderanje bacha bati umugabo azodukura kabakiriso. Bakamagarika ticara mu bandi ko bivanga na komedi babona kumenga uri kubivanga urumva rero nubu no mwishengero ngiye mwishengero je sinicara imbere kwa bimbere bazokubitwa nyinshi nicara inyuma. Ega ko bimeze n'amashikano yabuze mu rushengero bahera kuba imbere ko nibo bizanye bariyemera systema. Rero urumva nk'ubwo bufite ibitaye sha yo imwe nawe winjiye mpagaze gutya urabona amataye gutya hano amataye yego nari mfite umwe igikumi cy'ibitaye imifuko yaratwenga ntambutse waba kumwenyuriye. Okay. Kazwa TV. Ni Kazwa TV, reka ndakuramutse wowe uriko uradukurikira waba uri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi canke waba uri hanze yacu. Ushobora kuba ufise ivyo uriko urakora no munsi, reka ndakubwire ngo don't give up, kuko aho uri no munsi siho wari uri ejo hahise kandi siho uzoba uri ejo hazoza. Igikuru no kwizera Imana no gukora cane maze ivyo urimwo byose kazoza kakubikiye byiza cyane kandi ubyitege. Turi kumwe n'umutumire adasanzwe, abenshi muramuzi, abikora neza, abikorana umutima mwiza, bamwita ILDEPHONSE. Turakwakiriye kuri Kazwa TV. Murakoze cyane. Nani ndajyoye cyane kuba muntu yiteka. Yego. Mukantumira kuri Kazwa TV. Kandi nijyambere. Nijyambere korenga. Nijyambere. Sigura ko ibintu ugiye kuvugira hano hantu biraza kwinteresa abantu cyane. Bo ni wabimbaza neza biraza kuryoha. Nina bikubaza nawe mbe ndavyisha. Oya ni kazi ka urihombera. Yego. Abantu benshi bakuzi kuri ILDEPHONSE COMEDIAN kandi nanze nige nakumenyeko nige nagukundiye nubwo mpava nkubitwa ni abantu benshi bakuzi kuri ILDEPHONSE COMEDIAN. Eske nige zina ryawe rya vrai canke bo niryo zina ryanje rya vrai kuko no kuri karanga muntu ni ILDEPHONSE ariko comedian nta kariko iryo nahawe n'abavyeyi nitwa Ntakirutimana ILDEPHONSE kubera iki nashimye kwitwa ILDEPHONSE ntaronde yandi mazina ngo mfume nitwa Giporoporo comedian. Okay, kubera iki nyine wakoresheje izina. Impamvu rero nabishimye ILDEPHONSE rimo busobanuro bukomeye. ILDEPHONSE ni izina rifise isobanuro ridasanzwe mu gifaransa ni combattant. Umuntu agumako. Yego. Rumva rero navuze ati nta mpamvu yo kwitwa irindi yonza kwitwa Giporoporo mba nari kuba nk'igiporoporo bikanga niyo nshamvuga ati kanitwe ILDEPHONSE COMEDIAN kugira ngo iri zina kuko urabizi yuko izina ryo muntu burya izina rirubaka amateka y'umuntu. Yego. Irahindura ubuzima bw'umuntu. Yego na cyane. Rero kubw'ivyo ndayifatira ko nta rindi ndinda kurondera ya nickname reka nitwa ILDEPHONSE COMEDIAN. Ego, abantu benshi cyane barazi ko uri camamare. Oya Jesse ndi camamare. Ngaho rero. Oya no kuri kw'Imana. Ni nayo kubari. Twebwe ntanumva ati ujya muntu ni camamare. Ariko ni mu gihugu cacu no hanze yacu. Oya, je ntabwo ndi camamare. Ego. Je ndi capapare. Ngaho rero. Kubera ndi umupapa. Mu bisanzwe camamare ni nkawe kubera umumama. Oya Jesse ndi umumama ndumukobwa. Sinzi nka cameraman mbona ari umusore. Urumva rero uri umukobwa? Ego. Jojo shamvuga gute. Ngira uri igikobwa kare. Ibyo bintu ngira ni ryambere abantu bavyumvise kandi ntuzobava imbere ndabizi. Oya ega ariko bimeze nta kuntu wonyita icamamare kandi ndi umupapa. Nga icapapari. Je ndi capapari. Ego. Nk'ubu nka cameraman Derice ucumwita ati icososori. Icososori cyo kuri Kazwa TV. Okay.
aha donc wari papa rero ndi papa ni directeur familial ego umupapa w'abana babiri ni entreprise yagutse ego kweli abana babiri bose umugore umudame n'abana babiri uravyumva ko bitoroshe ni ibintu bitoroshe cyane mbega ILDEPHONSE oui hari abantu bakubona uko umutwenga eske niko byane mu buzima bw'iwanje kuva nibaza ko nabaye bored gusa igihe nabura numva yuko atama mafisi ko je nabuze mama wanje yagiye gukora ararayo mfise imyaka 3 yoho umva rero yagiye gukora ararayo mfise imyaka 3 nkura gutyo nzi yuko mukadata ari we mama ariko babimbariye harabaye karume gatoya kubera atacu mpindura ngarukana umunezero w'iwanje ndo umuntu akunda kunezerwa mu buzima ndo umuntu akunda gutwenga ndo umuntu akunda gutwenza abandi urumva yuko ari ikintu gikomeye jena ufite nakumya nibaza hari igihe umuntu akora ibintu ukabifatanya n'ubuzima bwe busanzwe nari nshaka ko abantu bamenya ko ILDEPHONSE babona kuri kamera ari ILDEPHONSE mu buzima busanzwe mugabo uvuga ati byose niko donc hose oya urumva kuri kamera iyo tuvuze kuri kamera hari ibyo dushiramo yego akazi sivyo ofete nk'ubu tuvuye ko ndiko ndakina mena amasahani urumva waje muhira usanga ivyombo biruzuye ko ntabimaze naje muhira asanga umupapa kandi ari gihora ukina babona ndumusore cyaye ugasanga nkina ndumuntu yubatse naho nyene birashoboka ariko ubuzima ndahari umunezero tuba dufise no mu rugo tuba tuwufise ntabwo mva mu kazi ngo nuko nari nezerewe ngo nshishika muhira ngo naho nyene nsheshavura oya kandi nabo bakeneye umunezero umunezero w'iwanje barawukenera kugira ngo baremeshe gutyo tugikwakira twavuze ko uri umutumire witeka kandi niko biri kandi abikora neza yego benshi bakuzi ko uri umukomedi mbega imbere yuko uba umukomediye wari umuntu ki imbere yuko mba umukomedian nari umuntu nk'abandi yego wa wundi avuka bakandikisha ku ishure akaja kwiga primeri agaheza primeri akaja segonderi bikunza akaja kaminuza gutya akabandanya n'izindi degrees zishoboka ariko ubwo buzima nibwo narindi muri babandi nabone bakirimo baragwana urugamba rwo kumenya ingabiri barimo niko nari imeze ntabwo nawe mu taxivero cyangwa mu motari ariko icyo novuga yuko twakuze ariko gahembera dukura mu muryango papa yari umudandaza akaba n'umurimi ivyo nivyo nabona bimwe narabigerageje yego urumva yuko n'ubuzima ni parcours ndende ni parcours hama uyinjiye neza muri carrière utanguye gutwenza mbega ivyo bintu byakujemo gute mu mutwe ngo uvuge ati jewe uva agiye muri ko matera inkuru n'umuntu ukamutera inkuru agatwenga uwundi akavuga ati jewe rero ibi bintu ko mbonye ko ari ingabire nzobicisha inoti wewe byakugendeye gute buriya rero ikintu ca mbere twebwe duhushiriza ko muri Afrika ndavuga muri Afrika kubera ko turi abanyafrika no mu Burundi kuko iyo mvuze mu Burundi hariho nabandi babura amahirwe yo gutahura ico kintu yego me kubera ko ingorane twe twagiye tugira mu Burundi no muri Afrika yose en Afrique on n'étudie pas on imite twe nitwiga dusubiramo Jakweli none sivyo burya dusubiramo none nk'ubu reka tuvugisha ukuri yego gira unyatake oya niwe kugira ibintu byumvikana nitwiga dusubiramo kubera iyo abatwari batwiga hariho nk'abantu bo hanze babasava twe tutaba dukwiye kwiga tuba dukwiye kwiga abasava bo mu Burundi gusa kubera ari iby'iwacu ari ibyo twadekuvuye sivyo canke ugasanga ari ingabire twezi kuri ziturimo tukaba dufite ati okay ingabire yo gutwenza turazimo mu muco w'ikirundi yagugwa gutya ingabire yo kudandaza mu Burundi yagugwa gutya ingabire yo kuvuga cyangwa kumenyesha amakuru yagugwa gutya gutyo ariko kubera ko dufise
modere dukura ahandi duca dukurikira iyo modere twe rero natwe duca tuzimagirika tukayoberwa n'ingabire ziturimwo zituma dukwiye kuba ico twari kuba mu buzima kizotugira umuntu atari nka kwa kundi wabitanguye neza muri intro bavuze ati don't give up. Yes, urumva iyo don't give up rero ashobora kudashoboka kubera ku kwangaza umuzirikanye mu ngabire yiwawe. Rero je nararonse amahigwe nakuriye mu muryango nakubwiye ko wabarimyi n'abadandaja sibyo ariko sinadandaje nararimye gatoya ndarima imyumbati ndarima n'ibijumba ariko se ivyo nk'ivyo hari abantu batabizi ariko abantu babona utwenza ati uwo mwana yakuze yorohewe oya sha je rero je sindi umwana wo mu giti ndi wo mu gitoki hariya ruguru umwana wo mu gitoki je sindi wo mu giti kabisa. Rero mubwo buzima dukura boje nakuriye mu mahanga mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda niho nakuriye nigayo primaire mu buhungiro papa n'umurundi mama n'umunyarwandakazi urumva rero tukurira mu bwo buzima muka data wiwanje fise uyu munsi ariho muvyeyi Imana yampezagije n'umurundi kazi rero duhungutse tugiye mu Burundi twaje muri 2005 dushikira rero razi rero ubuzima bw'ahantu mu Rwanda niho papa yaratunzwe no kudandaza cane gose ariko tugeze mu Burundi nta suka je narinzi natwe tabavuze ko wakuriye mu Rwanda none aho mu Rwanda waje uri kumwe na mama cyangwa waje uri kumwe na oya naje na muka turi kumwe na muka data hamwe na papa twese mu muryango cha dushikira rero ahantu bita muri commune Bugarama commune Bugarama ihana urubibi na za ntuze za Bururi hiyo bwawe umunsi barizwa muri Rumonge. Twebwe rero mu bwo buzima urumva ko naciye ubuzima bwarahindutse buhindutse cyasubira kwiga mu mwaka wa 5 primaire ndaheza primaire ndayihereza mu Burundi mu wa 6 mbu wa mbere muri zone mbaye wa mbere yo kubera uburyo bukeya banyu bwo kwiga nari kuja kwiga muri interina birangira rero mbisemo kuja kuba umuboyi nako kuba umuboyi karabaye naragakoze aho kuba umuboyi koko kaje gute ko twaherutse uva hanze uza mu Burundi urashitse urumva ni wa undi yarabivuze neza aravuga ati iyo isi taragutahira ubukwe birimo irakuronderera imvutano yani migani ya basoko kugira ngo ize kubutahishajije jere ngera ndondereye imvutano yambaye elegance bwa buzima bwo kwiryohera twawe turimo hariya burahinduka tuja mu buzima bwo kurima ariko entreta ubwo buzima bwo kurima papa nararonka harimo bivanye n'ibibazo by'amatongo ibibazo by'amatongo bisaba yuko umuntu aja gukotesha harima rero nivyo arima ntiturageza aho tweza ibishobora kuvamwe amahera iyo ndihira ku ishure mpeza rero muri iyo misère ndabibamwo gutyo ariko kubera nari umwana abona kure ubwenge nabaye umwana atananiza abavyeyi kuko nari nzi ico nkeneye kuba imbere hanyuma ndavuga ati papa Jesse wamaze kudekuvura iyo ngabire yawe ego nari ndabizi kuko mu ntango narakora kaja muhira je nashobora gutuma abana nkabatuma ibikombe ndiko ndavuga nka papa wiwanje hanyuma yazagize guca agasangana jewe watangiye kugira vision kiri umwana gusa biri vage ndibuka yuko nkiri n'umwana naragize n'akantu bita ko gukinisha amasinema cyakinishije amasinema ko natanga ufite ingabire yo gucapa je ndacapa biteye ubwoba burya byakwere gusa nuko yako navuga ati kubandanya bitwara umwanya birashobora kuntwara umwanya nkaronkamwe n'amahera makeya ntibintunge byagutse je no mu dessinateur akomeye biri no mu bintu byatumye jewe ndubura 5e mane kubera desi irigana baye mu dessinateur adandaza donc wakuze uri umuntu afite ingabire zibiri kandi zikomakomeye kandi zaje guhura imbere zaje guhura imbere kubera ko izo zose uko zigenda ziri paralele gutyo zagiye zimfasha kuba uwondi uyu munsi kubera iki muri iyo dese
nakora narize gucapa buriya ubukroki ubukroki nkacapa umuntu nkaca nkata nk'udukupo gutya nkakata kakaba nk'akantu kameze uku kakabese anime ashaka gakubuzo nkaca mfata sashe nkayigira gutya urabibona ndabibona sashe nkaca shira ku muryango gaciba nka ekara ya televiziyo ncana itara ry'ikoroboyi indani mu nzu abarorerezi bari hariya kunuze mu muntu uze mu kigo hanyuma rero nkaca nangura kuyanima wa kera kwinjira ndavyibuka yuko je nagenda nagenda nasaba amahera papa akama ikingorongoro c'amahera 200 y'amanyarwanda n'amahera 10 canke amahera ifilimi ico gitwayiraba ku mafaranga 200 y'amanyarwanda rero ndagitoye ico kingorongoro nkagenda ngaraba filimi nkayifata ku mutwe hariho umusobanuzi bita Master Jack n'aba ba Didier bose baje mu nyuma rero ugagira nkavuga ati nangiye gusobanura agafilimi okay nkaza nayifashe ku mutwe rero amanyanga ari nake yimesha niho byavuye bijye byo gusubiramwe abantu niho havuye ikintu byo gusanga uri kwasubiramwe umuntu kandi warigeze kurangashima ko gusubiramwe umuntu hanyuma rero nkaca nicara hariya ari umutipe rero yaba afise utwo dukupo je rero yakurikira ibintu mvuga nije naducafye akantu dukubuzo nkaca ntangura nibereye hariya abaniga nabo bicaye hariya ariko araba gasobanuye okay ni muri Be The Best Be Production twatangiye filime murayizi neza cyane 5/5 abasore nakubwiye n'abamonko filime igiye gutangiriramo murayumva basaza filime bayise nde ni Kashmar aho rero aje witamo igihinde kitagira benase ndakivugiye mu buhinde ari ashaka bitamo amajije 500 kubera ivyo mvuze cyangwa igishinwa cha pirate kimeshe mbwagenda ndagenekereza ibyo bavuze acanja ko rero nimba sinema avuga ati okay filime mwayumvise yatangiye bayise ni Iron Monkey abasore ni babiri barahuye bari kumwe na metre na boss mwenye mari umwumve mu bikabyo bya nyabyo yatangira mubwira metre hojimi siyango tao hoje siyango rawa okay no bazibijwanegere bamutipe rero amaze kuvati ngo barahuye yacafata twadukupo tubiri agahuza hariya kuri yaeka bari abakaraba igitutu okay kandi amem turi kurakora wewe mwakora mwese ucanga rero karate nawe naba namucafye bagahura bameze gutya wowe urakomeye urumva bahura bameze gutya wake reka bagatanga inoti ntangura kurya amahera gutyo ayandi nawe ngagenda kuja gucapa bibamwo gutyo ariko rero mu nyuma rero muvyeyi wanje aradekuvura yuko ndi muri ivyo bizava bingira kantuze kandi nari nciye ubwenge ku ishuri rero arangorora ku buryo birangira nkunze ishure vyagutse urwe kwiga rero tuje rero mu buzima bwo kuza mu Burundi mugabo wantreta kuri akantu wavuze wagira ivyo bintu umenga abavyeyi ba kera ntibatahura utwo tuntu wamenga n'utubetize bwari ububanda hu wamenga n'ubuntu bw'ububanda wowe ivyo gihe wagira abavyeyi babona canke bari babizi papa mu nyuma kubera ko naratewe n'ikibazo ntegwa n'ikibazo c'ibintu bibiri ndubura kabiri muri 5e mari uravyumva kubera natanguye gutegwa n'imwemu yo kwitwa kabosi kakiri gato rero urumva vyaraguha n'amafaranga ivyarama amafaranga kubera ko ku munsi wa gatatu no ku wa gatanu je sinaja ku ishuri nakubita maske papa wiwanje kabisa nkaca nkubita nkambara marete na uniforme nkagenda akibaza ko je ngiye school mugabo nkaca ndevia nkaca nambara impuzu zisanzwe kubera mu Rwanda mu bisanzwe bagufashe uri umunyeshure bakagufata utari ku ishuri warabihanirwa baca bagutwara ku ishure wigako jero naca nkuri impuzu canja ku isoko rero nkicara nka desina papa rero arahamfatira aza kubaza mu bandi mu bakiriya biwanje azati nagize kunumvise nijwi rya muzehe ngo akanako nangahe ko naracapa turi adukupo usanga
twabakundanye nahita amajambo adasanzwe yego y'abakundanye abatamenyerewe haravuga ati ndagukunda nk'uko ifi ikunda amazi nkabyandikako ca nandika umugore n'umugabo bariko erega wari warasaze umve kubi gusa wari wasaze ukiri umwana oya bwari ububire mugabo ahubwo niyangabire umuntu niyangabire gusa umuntu avukana izimagije utaramenya ingene uyidevelopa mu nyuma rero papa hasanze niho rero yaca ambaza donc abaza ibiciro numva yashimye mu bandi ngize gutya mbona ni muze naciye niruka ndabimutana kandi donc yaje ari umukiriya wawe yaje ari umukiriya wiwanje mu nyuma rero birangiye dutashe muhira ikawa muvyeyi we ndarindira kwa nkubita ndabura indwi irakubita ya kabiri ijamwo ataravuga na kimwe mugabe ico gihe natashe naraye ntariye kubera nari nzi yuko akubonye muri sinja haje oya yaca guhitana yavuga ati nta kundi mbona yavyiyoje navuga ati akameme nibisanzwe ariko nca mbanza gufata akaryo ko kubiheba mbandanya nja kwishuri niho rero yatera arambaza mu gatondo abwira abakuru banje ati muzi ko mufite umuntu akomeye nga twe nawe turarabana none wakomeye ninde na jewe sinzi ko bavuga jewe bati ILDEPHONSE n'umuntu akomeye ngaha nasanze afise ingabire idasanzwe mbega kujya gucapa we wavyigishijwe nande ndamubwira ati jewe byanje mwuko uraza abana biranagora kubisobanura caba ngo niwe wavyigishije kumbe biza gutyo rero ndageraho ndamubwira ati ngwa none uraronka amahera kandi tego papa vraiment ndaro majana 200 ijana none wabibonye ko bagura ati baragura te tego tinone umaze kuronka nk'amahera nkangahe ubona yuko yo bari meshi tinjewe nje nzamfise nk'ibihumbi 2 by'amanyarwanda umva nari mu boss ari meshi narasororera abana ibitumbura bigakomera harano twitaga ico gihe bahita kwa ntuze ngo kwa mutama uravyumva canke ahantu bita kwa ntuze ku bidiya ibidiya abanyarwanda bariko barankurikira nabo barabizi ibidiya barazi ukuntu bimeze n'ibitumbura bikozwe mu ngano na canke rero byaba bigishushe natwara abapeti nkabasororera banyita ka boss urumva watanga ku mustare kera kuko deja aba bakinyi ba Ronaldo bande naracapa abapeti wasanga bampaye nk'ikaye yose je nkahugira kuri ivyo ndiko ndacapa abajuweri muri kaye nzuramo wa JJ Okocha ba Celestine Babayero ndabasubiramo ba Ronaldo kugira ngo bampereze ikaye imwe nayicapira 1000 c'amanyarwanda urumva mbaka boss gutyo ariko papa yarambaza ati none uravye kuba bari bamuhaye amakuru yuko jewe nyobegwa ku ishuri kandi yarabibona kandi yagiye kubaza ku ishuri avuga ko natonda ku ishuri aho wari ukiri mu Rwanda yanyiri mu Rwanda rero papa rero kubw'ivyo babimubariye narakunze kandi yamaze kubona na yampana iri muri we yamaze kubibona rero nari ntanguye kwishima mvuga ati sha ndaronsa umusaponsa uragiye kusukamwe imitahe kubera ryajambo yavuga yo gushima mu bana nishure rero ngira ndariheba kuko nemaze kuba kazeze mu mutwe kari kabaye mu nyuma rero acarambaza ati none wifuza amafaranga ngana gute mu buzima ati papa sindakubesha kabisa je wo mu miliyoni akawukorokereza yobahejeje aha kandi ukiri umwana muto umuliyoni papa rero acarambaza ati ushaka umuliyoni te none nk'ubu uravye biriya bintu ukora boguha umuliyoni te ninde uguha uravye shati muzeye atari umuzungu nta munyarwanda yo nk'umuliyoni papa ati none byari bigoye ati none papa arambaza ati none uwo muzungu mwoba mwavuganye gute byo babimeze gute biba bisaba ko mbavuga mu gifaransa canke mu congereza kugira ngo ampereza ayo mahera donc agutaho akumva ati none ivyo bintu byose izo ndi murazizi toya tinure kugira ngo uzimenye vyogenda gute mpaka nje kwishuri tinone urika atoya ari iminsi ntajayo kabisa donc urirega ati hari iminsi ntajayo kabisa tinone urashaka nyene ya mahera canke uri kurafye no miliyoni urawushaka tego tinone ubona habura iki tino kuja kwishuri tisawa tuwegenda wige rero ayarenga miliyoni uzoyabona nagiye nishavu conseil nziza mu wa gatanu nabaye wa mbere ibice vyose
niyumvira n'ubwo bwenge nakoresha mbona nabushize bwari bwagiye ngeze no mu Burundi urumva yuko mu wa mbere nashikiye muri EP Muhurazi aho muri commune Bugarama mbu wa mbere mu wa gatanu duhungutse aho waheza wa gatanu aho wagarutse kwimvira gusubira gutangura ishuri warushitse mu Burundi waruje donc mu Burundi oya twatukiri mu Rwanda narasubiyemo mu wa gatanu ndamenya mugabo ngezi no kubera ibibazo bya systeme y'u Rwanda n'u Burundi bidasa bisaba rero ko nsubiramwo uwa gatanu chambu wa mbere no mu wa gatanu mu Burundi chambu wa mbere kandi mu wa gatandatu konkuru ikirundi natoye konkuru ufite amanota 4 mu kirundi nari inkomeye ariko ane kuranga herero natoye umwibutso umwe cyo gituma waciye yiga n'agashavu kenshi nyibutse mugira ntawo gucika urumva ivyo byose rero ngera muri system kuvuga ati reka ngende ngwa n'urugamba ko kwiga ikirundi niyo mpamvu wumva n'ubu na kino gihe n'ikinyarwanda kiracarimwe ariko harimo amahinduka akomeye cyane narinze ko mama ndabikubaza uko kungene abantu kandi naje ubwiwanje nkurangira amakenga none nigi wiwe ariko babitubwiye ko wakuriye mu Rwanda uravyumva rero ndaba mu ubwo buzima rero kuba wamuboyi ndiko ndakubwira naje kuba umuboyi kubera iki kubera kubura amafaranga yo kuja muri interina nanka kubera umuzigo abavyeyi kuko nari maze kugira ya vision yo kushaka kuzoshika ku miliyoni ubutanguye gukorera indoto yawe banyubatse kare mu noti gusa navuga ati rero je icyo shaka ni wa miliyoni tariko rero ninagera guca nkigira VIP bizova bigorana rero uko nagenda ndabaho mu ubwo buzima ni nako n'abantu twagenda duhura bagenda bambwira ati uratwenza bagenda bambwira ati wewe uratwenza tunda kuravye gusa ati sura yawe sinzi ko ari za egana racha mu kiyo nkira n'isura yawe iratwengeza no isura ni peripendiculaire ni trapeze ni octogone ni hexagone naco nabo nkabikorerako rero ikindi rero cavyunyura demarche rega je no muri korali ntibemera yuko njamwe kubera ntamvye urumva ndi muri korali narasamaza aba pasteur batambuka urumva ariko tuvuga ati yes azoza ari mu bicu naye azoza ari mu bicu uture twaraderanje twaraderanje urumva cyangwa ati umugabo azodukura kabakirisu bakamagarika ticara mu bandi bivanga na komedi babona kumenga uri kubivanga urumva rero n'ubu no mwishengero ngiye mwishengero je sinicara imbere kwa bimbere bazokubitwa nyinshi nicara inyuma ega ko bimeze n'amashikano yabuze mu rushengero bahera kuba imbere ko nibo bizanye bariyemera rero urumva nk'ubwo buzima tububamwo ntangura akazi ko gukora mu rugo kugira ndonke indaro yaho niga ndumu externe kubera aho niga uvuye muhira ni birometero 12 n'amaguru urumva aho sino kwiga ku ishure mugo rugendo rungana guco chandonka abasore rero bakora mwako karere nemera kuba umukozi wabo kugira ndonke indaro n'ivyo mfungura nabo muhira bakaza baronse nk'akarasyo bakandonsa rero amafaranga ya mbere ya minerivare mu mwaka w'indwi nije nagiye kuyisabira mu ikomine komine Bugarama ariyo musanteri yitwa Vyarimana Marius ntuze komine ico gihe ahantu bita Imagara kwibarabara Magara mu Rumonge ndashikanya kugira Imana ndapanga muzeti urabona ko atakintu nakimwe tureza we kabisa ntugotwe comoke mu ikomine tubasaba amahera kuko tuwe tugenda tuvuga yuko turabarapatriye takintu nakimwe tureza batugurane twagiye gusaba credit ya minerivare none ugira gute ubuzima nukugwana nukupambana nukubahuka hewe narashitse muri commune ndabwira comptable ahari ati muzi n'inkuru ye ndabanze ndabakubita story abantu mbona barashwa badutse nabaje kwisabira karanga muntu baza kumviriza jewe Iriga nibo nagenda ngiye ndanariza ibyo bintu bagiye bambwira byose acamura ati byose ndatwenza ntibyoroshe rero mu bwo buzima saba rero ya mafaranga ndabwira ati mungurana amafaranga ya minerivare
je nzoyabahamejeje amashuri inaronka akazi bazonkura he none bazogukura he nyene ko aruheje Mustanteri ashitse rero asangaho asanze yarabaza ati nibiki turavugana muze namupanze biri ku murongo barambaza ati muri hangahe 5 6 ku gice toki nibaguha y'umwaka wose navuyeho ndose minervare yo mu windwi byose bivuye mu kubahuka gusa ikubahuka ubwo urumva rero mu 8 naho nyene subirayo ndayaronga yego urumva rero hageze mu nuze mu muryango utanguye kwifata buke buke nca ntangura rero kugira dream zo guhindura kuja muri interina nja muri interina bubanza muri etebe niga secret rua na ade cyose ndavyiga mu mamejeje secret rua na ade nja muri université de Lac université de Lac ngiye kuyigayo ndiga muri communication organisationnelle abatipe twiganye barabizi mugabo ntivyakunze ko ndabiheza nca ndonka akarobingi ko kuja kugira formation yego nca kugira formation en Ecosse gize formation dirashimwa uyu munsi rero nca ngaruka ndi professionnel muri ivyo niyo mpamvu rero nagarutse ubwa mbere mu ntango natanguye nkora gusubiramo amajwi y'abantu atama scenario ndiko ndakina mugaho ndonke formation nagarutse nca nkina n'amateatre vyose donc ico bita dramatic comedy kubera ko nayo maze kuronka ingene babidandaza ku ma platform atandukanye YouTube nuze Facebook izo za imo na nuze na Vimeo ariko rero naje nsanga ino ni Burayi atari ko bimeze yego rero muri stand comedy ni stand comedy club iri muri Glasgow yego ni barafise no muri A-Bag ntuze agency yabo nawo nyene baragira ayo mantuze ariko rimwe na rimwe bararonka ayo mantuze ayo marobingi kugira ngo bakore gutyo rero ibyo mgarutse rero ncavuga ati kandabikore nk'umwuga yego uyu munsi rero niyo mpamvu ubona nduye ILDEPHONSE comedian kandi abikora neza pe merci beaucoup jewe ikibazo numvise cajemwo hari igihe umuntu twatangiye tuvuga ngo don't give up hari igihe umuntu aba afise akantu gatoyi je numvise nk'ubunya abakubona no musi ku ma platforms zitandukanye ntibazi ko bigeze kuba umuboyi ntibigeze ko bazi ati ni wa mwana yakuze byoroshe iyo question reka ikiboyi question y'ikiboyi yireke ko question y'ikiboyi iracansigiye nayikozemo na comedy nayo nyene ndibaza ko nzohava nsohora filme yayo ndimo ndayitegura yingene ndi umuboyi urazi ko ariho hantu hambere je nagiye gukora ikiboyi nigeze nteka nkaba nzi guteka indagara mugabo nagera mu isoko kubera bya bintu vya ekonomi idasobanutse nkinjira mu isoko nkabona ikinzari warakizi bakobwa we yo bakobwa bimeshi aho nta kundi rero wowe uzobanza uca mu ishuri ryo kwiga cyangwa uzozenda kwigisha je nagaciyemo so rero ico kiboyi no nakoze ikinzari n'ikirungo bashira mu ntuze mu mfungurwa gitukura jero ndakibonye mu isashe hari casenkani n'icijana cyanavuga ati ikirya cyo bagishira ngo ni mu mfungurwa ziraryoha zica zitukura tiyo ndarose tomate zihuye naguze ivya desa bagutumye tomate zanga za turuwasa ijana burya rababoyi kugavura biturimwo uriko rigisha wowe kugavura ni barabizi biturimwo sirakubwiye ko biturimwo shikanye nyakinzari carankoreye amabi cyane kindagara ndagara wa muntu hewe ndakirundamo narunzemo ivy'ijana ngo ibindi vy'ijana bizokorejo mbona biratukuye isafuriya y'umutuku tsiriri agati mami tomati we sarisa ukubitamwo umve cyasumba ikirungo ca sarisa ndagira rero ubujuju bw'iwanje nagize sinanahonjeje ngo ngene bimeze cyanshirako ndavuga ati akagasosi nta nuwo kanyiganza ahantu hibereyemo ikirungo cy'ijana hewe rindira rero teka umutsima w'ibigori naye umutsima wo naye nzi kuwucumba kubera mu yaba batumenyereje gucumba je natanguye gucumba afite imyaka 6
urabyumva akiretse ibyo by'ikizungu ibyo ntarinzi byarankwegeye wa muntu ninda ku mugoroba rero babajama baraje n'inzara n'abatipe babiri twabana babagabo bari babasore nako barashika ILDEPHONSE wahishije je numva mushonje kabisa ati birahiye ubunyene shashira ku meza arati ngo rero natetse isosi ni mwisho nawe rero nabo ntibari bazi guteka ndabiberetse bari kumenya ibyayi byo mu bisanzwe bararaba ngo mama ngo uyu musosi uraduhitana ntibaba kuba y'ibyo bakoreye egura bahitana nyene ewe acha maneno yako karabaye Linda yadushiye ku isahani ya melanine nubu ntiraca yaha iracatukura yera donc ico kirungo badumbye mu bugari gusumwe hariya ngo bureti gahundi birafuye bibi nibiki ni kirungo ngubugesera wagize nubuki twariyumve no indagara turazironga tugira gute sha barankarira umunsi ndakubitika rero namye ndi umuntu akunda guhiga ubuzima mu isoko naho nsubirayo hari uburungo bw'inuze bwo mu muceri no mu isombe sivyo two mu isombe tumeze nk'utubabi biba bakita gute ndibagiye umutumira aza kutubwira nane abariko baradukurikirana abafana bakazwahari baratwandika muri commentaire ko sinatwibuka ako karungo rero karadukoreye ibara ndakabonye ndagatwara muri muganka biraba mu itongo rero ryamuze heruguru hari ibiti bifise utubabi nkato zandagara mwagironze ivyo vyaraheze ngiye mu yindi page mbona rero tundi turungo mu isoko mbona nako kaboze nk'amababi ndababaza kakagugwa ngahe ngo dutatu ni senkani ikari kawa yumye tutuntu kumengo turiyo muhira hari ibiti rero biti mitukura abantu babizi ariko man iyo biti mitukura bifise rero tubabi tumeze nk'utwo tuntu ndaturabatiya none udufise atuzanye mwo murangura turadufise yego ubwo nyene muri weekend naraye nduze naduze vendredi muhira nirigwa mu urashushanije wowe tirasa na cagiti nasigi washi nirigwa muhira bo bari barasaze bre nirigwa muhira mwitongo samedi yose ntemi biti amashami nkokora turashize rero napakiye amagunira 3 baba niga amagunira aramanukanya ataruma urazi bibabi ntibiremera nabimanukana ntimagara ndabatinda byanikira tu ariko bash ega ndanikira nanikiye amuvyeyi kari ndanikira twatubabi turuma dusa nka twatundi ndayohora njana ku isoko ravuga ati umviriza rero je ndafise utubagenero wavuze ngo nangaye muturangura gute ngo ni dutanu kuri 50 yo turangura je ndaguha 12 kugira bimbe ko kare deja naho wari kubaha 20 imifuka 3 deja 12 ewe ariko baje yawugira imana kanaramba ibara ushusanga wayoye umuravumba umugabo wa mugore aburangura mbona atoye kamwe arahekenya ngo abatisha nazanye isumu byageze gute idiri yanjira ibintu nazanye nibiki ticanye hari igisuru ega burya karabaye wa muntu we yabwiye ngo yewe ngo twara sivyo ariko sha waduze wahiye imifuka 3 ndaraba iyo ndabisesa urabura eske subira ndavyikore ndabitwara muhira urashika intege ahimagara naho nabarovye gusa nta basasira ibitegwa bahari ngo ndabibahe agende basasira imagine ndabiyora subiza muhira nakundi
mbamushijuko rero ubuzima bw'ikiboyi nabaye mutuntu dutangaje twishe ariko rero ikintu rero cyanyohera nubwo nakoze ico kiboyi mwaka w'indwi narifise orere buri kantu kose no kuryama nari mfise iminota njyamirako nkayimanika mu cumba iyindi muri saro kugira ngo nkorere ibintu ku mwanya nibize binteranye n'abo bantu banyirukane ntarashika kuco nshaka ivyo rero byaramfashije ndiga ndamenya kuva jewe niga segonderi kuva mu windwi gushika mpeze sinigeze nja muri ropeshaje wigura umuboyi umuboyi ikiboyi nagikoze mu myaka 2 sinigeze nja muri ropeshaje narifise n'ipantaro ariko jare kareka ya imana ikura kure giratisha don't give up kaso akavuze ni kara kantu kanyohe don't give up kubera iki imana muri ivyo bihe nabayemo urumva yuko kiretse yuko ari amahera yo kuja kariya muri ntuze muri interna byagoranye naragize n'ingorane yo kuronka uniforme igitambaro baziko bakigura kwa rero ndagura uniforme ishati narabagara imyumbati y'abarundi kugira ndonka ayo mahera narafyatuye amatafari je nakoze ibintu vyinshi ariko abantu ariko batwumvira narivye amawese jewe iwese mugaye ivyo byo kwimba amawese nayimvye nkiri mutoya mu ikambi ndiyo mu Rwanda ariko no guhoma inzu izi nzu z'ibidongo narabikoze ivyo byose no kuvuga rero ni kintu cambayeho gutyo rero ubwo buzima ndabubamwo birakara wa muntu we ariko uyu munsi mfise ikintu nsobanutsemo rero hari umuntu rero icyo gitambara ndamwibuka yari umuntu wo muri famille ashonera ipantaro arimo arayigira ko yari umutayeri kubera ko nabuzaye kuyishonesha ashonera ipantaro namutse gusa bambwiye ati ngo bantazira ku ishure bantazira desanda kubera nava mu mitumba ruguru nje kwigaho nyene imagara rero ngo raba ipantaro ya desanda ngiratwenga nafite ipantaro nk'imwe ya kofi rero muri ubwo buzima ndayivamo rero ni gute ingabire yatanguye kuba meliyore gutyo nagiye gufata analize ndanariza ubwo buzima bwose nagiye mbamwo nca ndasuzuma ndabona ati ni kihe kintu cagiye kigaruka cyane nasanze hagiye hagaruka ikintu bita gutwenza abantu nubwo muze yamanuye ko nzoronka amafaranga umuriyoni kubgucapa byamvuyemo ntazi uko bije ndeka kubikunda ntazi uko binje kuvuga gutwenga byaradominye gucapa bidomina gucapa kandi nawe uravuga ati naje niravye burya byose n'ingabire ariko hari yizi dominiyini nuko mu nyuma rero ndavuga ati iki kintu rero reka ndagikorereko rero niho nabaza abanyeshuri ku ishure kubera ahantu n'abandi ku ishure hose haba no muri internet ntibashobora kubura abantu barenga 5 batwenga baryoherwa none navuga ati ikintu rero iyi ni comedy ikomeye narasubiramo abigisha deja abigisha ndagusubiyemo ijwi ashibyo wigisha vyose naba mbifisa byaba biraho sinasubira kwigora je ngo ndiko ndasubira mu ikayi oya naharanira gufatijwe igi wawe gusa byaba bihetse iyo rero iyo ngabire turatse no kuvuga yuko gusubira mu ijwi byari bisanzwe naho byari kushikana nk'ubu ariko navuze ati none uko gusubira mu ijwi gufatanye niki nasanze no ko gufatana nico harimo udustori dutwenza n'uburyo ndatuvuga n'uburyo ndatugira gute ndadukinye canke ndadukoze uku twaba dutwengeje caza rero kivyunyura gusubiramwo uko umuntu avuga bikaba bitangaje abantu 100% nuririra kuri ico rero urabikomeze kandi birakubeshaho muri bukebu rero nshaka kumenya ati stage ya mbere umunsi w'imvire noneho ubu unye cette fois-ci bigira ndabibyaza umusaruro gutwenza nako watubwiye ngene gushapa wabibyaje umusaruro kandi kagafa gutwenza nivyoroshe dushaka kumenya stage ya mbere ngene vyagenda gutwenza byasabye yarabaye complication ubwa mbere yuri mu kintu kuko naramaze kugira target ikomeye muvyeyi wamaze kunyubakamo yuko ico nkora cose
ntegeza kukironkera uburyo ntegeza kugihemberwa ariko nariyumvira none nzogihererwa amahera gute utwenza nzokibyaza amahera gute uratubabarire turi mu bagenda inkorora mwe nizi ziraduhitana kira ntukagende hataragera Nibyo twiteze ILDEPHONSE COMEDIAN. Urabyumva rero atwe rero tugeze muri iryo ntuze muri ubwo buzima ndiyumvira ati eske ibi bintu byo gutwenza ko mbona bivugwa n'abantu benshi kuri jewe bizomviramwe akahe kamaro nokora gute yego deje baye batangwe no kunsirinoma banyita mukurukuru kwishure kubera hariho mukurukuru ico gihe kandi ico gihe byari bikaze cyane ku maradiyo mukurukuru yaravugwa cyane yaranima imipira y'imbwa n'ingurube gutyo n'inkende ivyo vyose nca ntangura rero nawe nyine yari mu bantu natanguye gusubiramo mu bamenyesha makuru mu Burundi rero mbondagira ndiyumvira ati ibintu uko babindondera ko bizava bimviramo ikintu gikomeye none aca niyumvira ati okay no bibyaza umusaruro gute ku mutima ndavuga ati abantu bose iyo bandondera baguma bambwira ati tugirire ka kantu none ubu sinokabagirira bampaye amahera okay none bo yampa gute numenya kagugwa ngaye mbega abandi babibayemo gute cyo ntangura kwidokimenta nja muri bibliothèque ntangura kwiga les comédiens en France ingene babayeho abakiri des comédiens bagiye bakina ibintu bitandukanye mu nyuma nsanga ni carrière ikomeye navuga ati rero mu byiwanje rero mfise muje n'umuco w'ikirundi mfise iki conteza imbere cyasanga muri ya matière mfise harimo gukina ntwenza abantu ariko ibyo nibizoncira inzira yego ncampera rero kukugira gute gusubiramo amajwi kubera ko bije biri identique bidasa n'iby'abandi biri identifier byo nyene nta wundi muntu abigira nkuko nuwahora bigira yaragiye yari mishu kandi ukabigira muri we yo gutwenza muri we yo gutwenza kuko nahumaruma gusubira nk'umuntu uramusubiramo bakamwumva bikarangira kandi naryajwi ryawe rero rimwe ritwenza unyuma rero bigeze ngaho navuga ati reka ndabikore mu ubwo buryo ndabikoze mu ubwo buryo ubuzima bwaratanguye buraba complication ako ndavuga ati ikintu mbona cyo kwihuta reka mpere kuri degizema okay ntanguye kuri degizema rero ico nakoze si kindi nagiye gushonesha amabere y'abakobwa umuhungu rero nabibwiye yashona ari umutayeri kwishure yaratwenze atari ko urakomeye amabere y'abakobwa urayashona ati ndaguha formulaire ati ko wabigenza gwari uruntu yashona gusashamo amaponje bikagira forme y'amabere nkashirako agasentire kiboka inyuma gutya kugira ngo ndokeze mu gace kamfata ngaca nambara ikanzu nambaye ikanzu ntambutse rero n'Imana yaranameza agimpa n'udufosete urabyuririye ari ukuntu rero namwenyura nitwa ILDEPHONSE nkacikira ILDEPHONSINE byaryoroshe mu buzima rero ndavuga ati okay ibi rero ko ndabikoze gutya reka ngerageze mbwira umuvyeyi wanje uko bigenda okay ndamubwira ati papa je nzotwenza abantu nararavye mu muryango w'iwacu nta nyumba kumitugira ntabura amatara arimo nta musirikare arimo nta koroneri ntande ninda zonsabira akazi nawe mfise kandi bizontera isoni kugaruka guhangana n'abatama bino nagiye nshako nikoreye inzinga babwira ko ngiye kwiga nabo basigaye barimo nibambwira ati dusororere ko bazombona nk'umutegetsi nzoyakuraye papa wawe aravuga ati jewe reka nigomwe amahera ndamugurana ILDEPHONSE yangurana amahera kubera bya bintu bitoroshe sivyo urabizi twebwe iwacu sico kimwe naho ibujumbura umwana umusabye amahera umupapa ca yakura mu mufuka akaguha twe muca mutangura tourisme osha kaja kwiga biologie y'ibitoki akujana mu bitoki avuga ati kiribona kizokomera ryari kavuga ati kizokomera igihe niki giciye angahe nkavuga yo giciye yakwiye oya ngere ikindi ngera ko kandi gutyo ugaca ubyikorera ukabimanukana nabishora ku mutwe yego nabishora ku mutwe ndabikuye ruguru nkabishora kwibarabara ku rutumo urugendo rw'ibirometero 12 gitoki kiraka ku mutwe twabyuka saa 9 y'ijoro ndemera ndashora ndavuga ati reka ngende rero kwidandaza muri yangabire okay urumva ko yasutiye nayikoresheje yego
nisutiye amabere y'abagore y'abakobwa sivyo aravyumva nabikoresheje ndamanuka nari nkurikiye igiteramo ca Peace and Love cyabera Bujumbura mugabo marereze masanga acungururijwe Ibubanza cyantera mvuga ati rero ko nguza agakanzu muri village market n'uturato tw'abakobwa reka ntere ngende Ibubanza yego shikayo rero shitseyo ndabaza umuntu yari karakoresha ico yateguye yo evenema yari Sedake bumbatira amahoro hari muri 2015 gucyo ndibaza mu mpera hanyuma rero baca barambwira ati we buri kigingi none ati nabwo ndi kigingi yego ti none urinde ti je ndi ILDEPHONSE ti we nawe ntabwo tukuzi kwera kigingi burya je natanguye kumwumva niga mu mwaka waho wa kangahe wa gatatu apana wakanga wa mbere muri university muambe apana university secondaire kutavyumva muri interina twiyivye tugenda kumviriza uburadio ahantu bitiguruberi gatugwa muri Buja FM ko bayita radio disi cyo gihe bakorana na Patrick Pajo uro ndamwumvise go yavuga ati cyawe yaratwenza nawe ararenze tu ariko rero ko arenze foko nayenza nakantu gatuma nakora ivya akora yego nzana korero kamajwi kaza gakubita rero umutipe yambaze ati none uri kigingi sindiwe okay ariko rero munamahera dufise tuguha ati ntayo nkeneye ti wewe mwene mu stage gusa ti wewe mu stage ti nta mahera nabasavye ti okay ti nta minota dufite ti umwanya nawe ti 5 minutes gusa sawa hewe baranyemereye nturamwe ikanzu dada ILDEPHONSE nguyu yaraje uyo ubaye musaba bigufashije umve no kuri podium hariho buramatare wa Bubanza ari ngaho udufyeri twasaze ntambuka ni sawa umeze neza merci beaucoup mvuye Bujumbura twazananye na Sedake ibintu byari bimeze neza cyane mwaryoye Ibubanza abaniga baratwenga abatite y'Ibubanza batatsibero bari ngaho ati karabaye none turatewe mugabo bakwitira ku mfundo hano ati uwo muhungu we bayi batari ko mukobwa maso nyira ko bari keza ariko ari amaguru nk'imyumbati y'iminusurupia kandi niho byari bizingiye kugira abantu banatwenge ngezaho rero ndavati ego ndabona abasore y'Ibubanza bankunze mwankunze sha ega ndi très jolie ati gusa ni mufitinesha je ndaraka ndakarasha ndashapura oho gusa ariyo shapuye nitwi rirahinduka jewe iyo shapuye nca ndaguhindura ahubwo ati oya rasta suko je sindabikunda tu ababire ngo nuruhungu ngo ni kwapiyo awari batugiye kuri ILDEPHONSE muyibabwe ati murakoze nitwa ILDEPHONSE comedian ndatwenza niko kazi kiwanje umwanya wampaye uraheze nta mwakoze kubantije stage bacamo ngo yabandanya ngo biraryoshe nimuzana amahera rero yego nakuye 58 uwo munsi ayamuze yamaye ndayamusubiza ramaye 30 amahera atari make yego urumva ko bitari byoroshe yego ndabumva ndaronse iterambere kandi wowe wari bona bo rero baca bambaza ati dufite andi ma event mashika 5 turakeneye kukudugana yego ko turakeneye kundugana sawa nta kibazo tiriyo ko mukeneye kundugana reka dushiremo facture ti rero muzoma 100 ku munsi ko ari menshi toyasi menshi ni maki yego uranyumva si menshi batanguye kwihagarara tinangahe timo mutanga ngahe ti 50 timume 80 kari mwe baranyemerera mbandonsa amahera rero kuzoshika ngahe Bujumbura rero ntawo tuvukana hari nta agence nzoshikiramwo nzorarahe bizogorana niho rero naciye mvuga ati reka ndondere umunyeshure twigana ku ishure twarana ku gitanda kimwe ndamupanga musaba yuko nzoza kumutemberera kumbe fise diri
Okay. kwari kugira shikiraho muri uwo muryango usanga ari umuryango mwiza umuryango hezagiye Bakwakira neza. banyakira neza nigira ku kazi gutyo ngaruka mpejeje akazi ndakaronse navuga ati reka ndabahifana abavyeyi bararyoherwa barashimira ariko mu nyuma ndababwira ko mbasezeye nduze ruguru niho rero bamaze igihe ruguru bacababaza wa muhungu w'iwabo mbe wa muhungu yagiye ko atazi ati ari yo ruguru duhe nimero tumubaze barambaza Yego. cyo kutagarutse ni wapi jewe wapi kabisa mu gisagara nibikunda none za comedy zawe uzukina gute tiyagize ugukenera gutora gute temwe biragoye kuko naha ni kure ati none we ni woza ukabibujumbura ati nta yinzu ufise papa wanje ati jewe oya kabisa ndinyarucari hariya ati ngubi wanje ube mu bana biwanje uriye nzojya nanje gutyo tubane nta ngorane mba ndosa agence gutyo chamanuka nishashe yarambi ya chicken horse yari izinze mba ndamanutse tu shika rero mu muji gutyo ubuzima burabandanya kandi iri bwite ndabona buriko burira reka duse nk'abakorotira ni byinshi je nibaza ko tuzogira part 2 oya muzogaruke nukuri muzogaruka hari ibindi ntarababwira kubera ko ubuzi ahantu twagusanze twasanze ari ahantu heza twasanze ufise umudamu mwiza abana antuka ivyo byose hariho parcours byagiyemo muga byose biva mu kudacika intege uri wa wundi yabaye umuboyi uri wa wundi yabaye umva byose nyene novuga ngo biciriritse ariko birangira no munsi uri umuntu ha mu bipango harimo shemesha aho twagusanze mu nyuma nzohindura mvuge tapa tunawuzisha barafu kabisa ibyo nzobigira umukobwa wanje amaze gukwiza nk'imyaka 25 ubushira ko sheshi yemesha ubu urashasha ko shemesha nibandobere amaze gukwiza 25 uzovuga ati nta kibazo ni muze mudodora turumva urugendo rwagenze neza ariko kumwe twatangwa tubivuga ntiwahevye warakomeje cyane gose kandi ari byo nabwira n'abantu kugira ngo umuntu yumve ko agira intango mu rugendo hagati ashobora kubamo ibintu byinshi byiza canke bibi ariko don't give up. Thank you so much. Warakoze kutabiheba. Murakoze cyane. No musi uri ntahe. Yego. Kandi abyishimiye cyane gose kuko nubaka benshi. Yego. Kandi nibaza ko nifuza kuba ngwiza kandi agushimire cyane uburyo wagiye urambazamwo. Ibi bintu nta muntu ari bwigira bimbaza. Ibaze. Nta muntu ari bwigira bimbaza. Baguma babona ILDEPHONSE. Hariho nabona kumengo ni ILDEPHONSE atari se yaguma twenza gusa. Oya, ntabwo navukiye mu buzima buryoshe cyane gose. Ariko bamenye ko ubwo nabayemo bwose ndabushimira Imana. Ariko si ubwo mu giti nubwo mu gitoki. Kandi bumve ko ata kintu kitagira intango. Murakoze cyane. Turagushimiye ILDEPHONSE. Nanje ndabashimiye. Aha. Karibu kandi. Wakoze. Antuka vraiment twasanze intaye yawe izokubaka banshi. Nico gituma twemereye part 2. Ugiye vyemeye? Noreka kuvyemera gute? Kazohari TV ndabemeye kubera. Mugabo ndabemeye kubera ko yaba cameraman nawe mwagerageje kabisa muramotiva tu. Sawa sawa. Reka rashimire abakunzi bacu ndababwire ni mu byo urakora byose ntugahebe. ILDEPHONSE yatubwiye ubuzima twari tumenyera umuntu aguma twenza umenga umuntu aguma aryohewe ariko umenye neza ko ikintu cyose kigira intango rero mu byo urakora courage wizera Imana byose bizogenda neza reka tubasezere tubahe gahunda y'ikiganiro kigira kabiri twizere ko mwese muzokurikira kandi muzohakura inyigisho ciao ciao a bientôt.